nkuko narimejeje kuba andana bivugira neza cyane kabisa. Reka duhere amakuru yacu ku mugabane wa Buraya neza na neza mu gihugu cyane mu gihugu ca Espagne neza na neza bariko barakina La Liga, bari bageze kuri journée yabo ya kangahe, bari bageze kuri journée ndavuga ya kangahe, journée ya 17 neza na neza bariko barakina ibintu bigenda abimeze neza cyane. Imigwi imwe yarekira yabona ni yarekira agenda ihura n'ibibazo, abandi bariko baragenda babyitwaramo neza cyane, ibintu abigenda abigira inzira neza cyane. Match zatanguye ku munsi wa gatanu neza na neza. Osasuna yarekira tsinda ekipe ya Rayo Vallecano igitsindo kimwe ku busa, mu gihe ekipe ya Celta de Vigo ku munsi wa gatandatu bariko baratsinda ekipe ya Granada igitsindo kimwe ku busa. Atletico Club de Bilbao karakabaye kabisa bagaraka canke bagaraguza gati ekipe ya Atletico de Madrid ibitsinda bigira kuri bibiri ku busa. Sevilla batsinda ekipe ya Getafe, nako Getafe itsinda Sevilla ibitsindo bigira kuri bitatu byose ku busa. Valencia inganya na ekipe ya FC Barcelona igitsindo kimwe ku kindi. Almeria na ekipe ya Mallorca banganya ubusa ku bundi. Real Sociedad banganya na ekipe ya Real Betis ubusa ku bundi. Las Palmas banganya na ekipe ya Cadix igitsindo kimwe ku kindi, mu gihe ekipe ya Real Madrid canke abo mu nzu yera kabisa nabo bariko bagaraguza hagati ekipe ya Villarreal ibitsindo bigera kuri ibine byose ku busa. Mu gihe kuri uno munsi kabisa naho hari match igera kuri imwe neza na neza igihe cy'isaha 4 z'ijoro. Ekipe ya Deportivo Alaves baraza kuba bakigwa na ekipe ya Girona yamaze kuba itakaza igikombe yako ikibanza ca mbere ko camaze kuba gifatwa na ekipe ya Real Madrid. Naza turahera muri ekipe ya FC Barcelona ku munsi wa gatandatu bariko baranganya na ekipe ya Valencia igitsindo kimwe ku kindi neza na neza. Ibintu ntivyariko biragenda neza cyane nkuko bari bavyiteze, ndavuga kwa FC Barcelona kuko baje kuba batakaza amanota yandi mu gihe bari biteze ko baza kuba banabikora neza cyane kuri ekipe ya Valencia, ariko baza kuba banayatakaza n'ubundi. Barako bakina kuri Estadio Mestalla Stadium, ni stade ya ekipe ya Valencia neza na neza. Ni match yabaye ku munsi wa gatandatu igihe cy'isaha 4 z'ijoro. Umuhagarikiza hagati mu kibuga neza na neza yari uwo bita Miguel Ortiz umunya Espagne. Ibihumbi bigera kuri 46 n'amajana 492 nibo bari bamaze kuba bitaba neza na neza urukino, ndavuga kuba baja no kururaba ku munsi wa gatandatu. 11 ku ruhande rwa Valencia ku mukenyero wa 4-2 Giorgio Mamardashvili, Thierry Correia, Christian Mosquera, Mukhtar Diakabidine kapiteni ku munsi w'ejo, Jesus Vasquez kuri nimero 3, mu gihe witwa Fran Perez, Hugo Guillermo Pepelu ndetse n'uwitwa Diego Lopez Noguerore nibo bari hagati mu kibuga, mu gihe witwa Roman Yaremchuk ndetse n'uwitwa Hugo Duro nibo bariko bararondera ibitsindo kwa Valencia, mu gihe Joao Felix, Robert Lewandowski, Rafinha bariko babirondera kwa ekipe ya FC Barcelona. Hagati mu kibuga ya Pedri, Frenkie de Jong ndetse n'uwitwa Ilkay Gundogan, Leandro Balde, Jules Koundé, Ronald Araujo ndetse n'uwitwa Joao Cancelo, mu gihe umunyezamu yarwita Inaki Peña ku mukenyero wa 4-3 uwitwa Xavi Hernandez kwa FC Barcelona, uwitwa Ruben Baraja kwa ekipe ya Valencia, uwitwa Gabriel Prost ntabwo yaboneka kuvuga amakarata, n'uwitwa Javier Guerra Moreno ntabwo yaboneka kuba amakarata tukura, Andre Almeida ndetse n'uwitwa Jose Gaya bari mu mvune, Marcos Alonso mu mvune, Marc-André ter Stegen mu mvune, Nico Martinez mu mvune ndetse n'uwitwa Pablo Gaviria nabo bari mu mvune. Match iratangura. Witwa Joao Felix kubaza nziza cyane yarawe n'uwitwa Rafinha ku minota 55 araza giterekamo, ariko witwa Hugo Guillermo kabisa ku kazi keza yarakoze hagati mu kibuga ayungurura abasore ku pase yarawe n'uwitwa Lopez Noguerore araza arakigombora. Match iza kubirangira ari gitsindo kimwe ku kindi, biza gutuma ekipe ya FC Barcelona n'ubundi babandanya gutakaza amanota n'ubundi yandi agira kurangahe, agira kuri 3 ari. Ugiye kuraba ekipe ya FC Barcelona bavuga ko ari ekipe mwino misi tariki ivyitwaramo neza. Weekend heze baraje batakaza imbere ya ekipe ya Girona irazira batsinda muri UEFA Champions League ku munsi wa gatatu, baraza batakaza bongera batakaza urundi rukino. None munsi baragarutse imbere ya ekipe ya Valence muri La Liga, baraje baragabuye mu nkino ariko barakina zose bamaze kuba baronka inota rimwe.
rero kuba agira ko atari ikintu kiza kuri ekipe ya FC Barcelona kuko ni ekipe ya FC Barcelona ubona neza ko umukebe wabo aza kuba ubu abasumbye amanota 7 ubu tuvugana rero novuga ko ekipe ya FC Barcelona ugiye kuraba novuga ko ari ekipe yaba muri La Liga ubona neza yuko bintu biriko bigenda vyanka umusaruro nturi kumera neza yaba kubakiye agiye kuranga nk'abataka ba Lewandowski ukaraba sezera yagiye agira mu mwaka uheze ugacura isezera ariko akiri no mwaka urana ko bitandukanye cyane rero novuga ko ekipe ya FC Barcelona hariho byinshi byo kuba bakosora kugira basubire kuba bagaruka mu bihe vyiza vyabo ugiye kuraba na ekipe ubona ko bagiye kuhamara igice cya mbere ata ekipe irasindi yindi ari ubusa ku bundi muga muri mita ya kabiri bibaza kuba baronka igitsindo inyuma y'iminota mike ekipe ya Valence irazira kigombora rero novuga ko ekipe ya FC Barcelona ko hariho byinshi byo guhindura kugira tuze kubona FC Barcelona iza kuba yigenza neza nk'uko twari tuyize muri iyo myaka igiye ihera ni FC Barcelona kugira ko abafana aho ba FC Barcelona aho baherereye hose bumve babyumve neza nyine babwire ibintu bigira kuri bitatu kandi biraza kubafasha ikipe ya FC Barcelona icyambere nambere novuga ngo nibyo mumenyereza Xavi Hernandez ariko agenda yicanga ariko si umumenyereza mubi kuko nyamba yaracitse FC Barcelona raba aho yashitse yayifashe ryari yafashe ikipe iri muri Europa League ikipe arababwira ati jewe ndaje ariko mu mpayo masezerano ariko ntihagire igikombe mu ntuma inji ikipe ndayubake nko mu myaka nkibi canke mu myaka umwe bivanye n'ingene abakinyi bariko bagenda bitwaramo neza ndetse na condition zabo physique ndetse n'umusaruro wabo wa buri munsi hama baze batwara bino bikombe nivyo yakoze yaraje abahico bitara Liga atwara igikombe ca Super Coupe d'Espagne gikuye kwa Real de Madrid abafana ba FC Barcelona baraza baravuga ati noneho kumbere turarose umumenyereza ariko raba uno munsi nakubwira ngo nivyo afise iyo squad ariko tugaruke ske ni Xavi Hernandez wenyine amakosa ariko kuko raba rekana bakaro ku nkino zigera kuri zibiri kwa FC Porto ndavuga yuko yasizemo abakinyi batsinda ibisubizo bigera kuri 2-1 yafashe abakinyi bose ndavuga ngo ngende gwako arabashira mu kibuga ikipe nivyo yaratsinze ariko reka turabe uko urukino rwaje guhera rumeze ikipe ya FC Porto nivyo yari yatsinzwe ariko urukino rwaje guhera FC Barcelona yabizi yasho riko uranyumviriza kandi bayakinishije babakinyi bavuga ngo babakinyi abafana bose ba FC Barcelona babashaka abahijya yejo kwa baje gutsinda ikipe ya Ntuzeye kwa Atletico de Madrid kwa Atletico de Madrid barimwo batsinda igitsindo kimwe ico gitsindo kimwe ndavuga ngo bari gihakije no kukigombora ku munota wa nyuma rero ndavuga ko FC Barcelona Xavi Hernandez ni bamugurira mu numero 6 ikipe ya FC Barcelona nta numero 6 nyama ari abantu baraba match ya FC Barcelona uno muzi turabona Frankie de Jong nivyo Frankie de Jong n'umukino uvuga ngo c'est temporaire ariko ntuza kumusanga kuri sita ariko akasimipira ariko ikibazo kiraje kiza kugarukaho nyene mu myaka yahera uwitwa Sergio Busquets agera muri ekipe ya FC Barcelona abantu baraza bakavuga ati uwitwa Sergio Busquets nivyo ni umukinyi ariko arabikora neza cyane ndavuga kuri nimero 6 kandi urabona neza ko ari umukinyi ntashobora kuhava ntashobora kuvaho kuko yari umukinyi ngendegwa ko yari na kapitene muri iyo myaka yeze muri ekipe ya FC Barcelona kandi wanabona ko ibyo akora anabikora neza cyane by the way ariko abantu bakaza bakavuga bati ariko aranigiririza ndavuga umwana akiri muto ndavuga bita witwa Frankie de Jong ngo aramunigiririza ku buryo biza kuba binatuma ekipe ya FC Barcelona ngo bataza kubana neza cyane ko witwa Frankie de Jong yoza akabikora neza cyane ibintu bikabandanya kugenda bimeze neza cyane ariko uko bukeye ko bwije bibandanya ko bitwereka neza cyane ko witwa Frankie de Jong nawe si wa mukinyi wo kuza kwizera ko byinshi nk'umuvure kasere cyangwa umuvure nimero 6 ko nyuma n'umuvure nimero 6 ni wa mukinyi ntuza kumurondera kintu byinshi mu gukonosuruza urukino cyangwa mu kubaka urukino hagati mu kibuga ni wa mukinyi waraza kumubwira iti wowe fata ube nka Alonje cyangwa ube sindi kuno nocita muri make uza guhuza defense ndetse na mediane ndavuga nimero 8 uranyumva kuko waba haravuga ati jewe ndaza kuba mfata uwitwa defense centrale nyimbari uwitwa Araujo na Jire Kunde ndaza kuba ndabafasha imipira yabo mu gihe bayizanye ndayitware hehe ndayitware kwa bitande kuwitwa Pedri Gonzalez cyangwa witwa Ilkay Gundogan mu gihe nabo byanse ndaza kuba mfasha mu gihe equipe ya adverse zo birikira twataka nze kuba ngabanyakazi ku buryo Ronald Araujo ndetse n'uwitwa Jire Kunde mu gihe baba bari muri defense centrale ati ndaza kuba nkora akazi nze kuba ndanabafasha kugirane nze kuba ndanabafasha kubandanya nabo baza kubona kuri byabo je nagiye kuba ngabanyakazi nico kintu nyene bari kuravuganya batwabonye Frankie de Jong tumubona no muri Pays-Bas
Frankie de Jong aba wamukinyi mwiza ariko akinishwa ari aba double pivot mu gihe aba double pivot bari hagati hajya mu kibuga niyo naho ngo muzanye ngo muhehore abo musisi ntiwabonye mu mwaka weze Busquets rero imyaka yakinye kwa FC Barcelona Busquets hore yarafise nigera naduga ikintu nababwira coco nimba waravya ko umukeba wabo Real Madrid ukaraba uyu Chouameni ukuntu akina ukaraba ukuntu akasa ukaraba ukuntu avyitwaramwo urabona ko bitandukanye cyane n'ukungene uyu De Jong akina kuri nimero ubundi biba bitandukanye kuko De Jong ni wa mukinyi na hari nk'umupira ntashobora kuwutanga ngo agume hagati araza ahubwo arawudugana rero ndavuga ati mu gihe abarika dugana imipira cyushira ko irikiye Gundogan ageze mu myaka inovuga ngo itamwemerera kuza guhatana kubita amaduel n'amatakre cyushira ko umuvandimwe hagati mu kibuga uyu Pedri Gonzalez ntabwo ari yitora naraja no muri forme ndavuga nti FC Barcelona mu mwaka w'izina ko barondera umusisi ntibari ko barondera uyu Giovanni Lo Celso abajana kwa Tottenham Hotspur barondeye Zubimendi biranka raba bose ama performance arimo Zubimendi bamaze kuba yiyongera umugwi hari agiraje kwa Bayern Dominic Lo Celso ntiwopfa no kumutora rero ndavuga nti ni FC Barcelona ibibazo babirabire hehe ni meforme z'abakinyi muri rusangi raba Robert Lewandowski raba hagati mu kibuga uno musi Pedri Gonzalez twari tuzi muri 2021 siwe diraba kwa muri ndavuga muri defense banabirabe kuko no mu burongozi ndetse no na mentality y'abakinyi nabwo bameze neza ugiye kuraba na vestiaire ya FC Barcelona nabwo iteguye neza igituma avuga ati niteguye neza uriko uraraba uno munsi equipe ya FC Barcelona ni equipe ubona neza yuko ata stabilité bafise uhereye inyuma ukaja hagati mu kibuga ukaja muri attack hana ko equipe FC Barcelona ko ata stabilité bafise neza kuko nimba bagiye uvuga ngo uno munsi ngo Zavala ashobora gufata kwa mazina kikomakomeye akatanguza mu kibuga hari gihe nayo mazina akomakomeye yatanguza mu kibuga yose akwiye ugasanga umusaruro biriko birabanura nko kwa ntuze rukino begarije na ni equipe ya Valence abasore ntibarimo bari bakwiye Rafinha afite kajo zirenga zitandatu Lewandowski yari yarazi n'ivyo arimo bomye ariko yari gutuma afata abasore nk'aba ba Marc Giu akabashiramo bakanikino uno munsi equipe ya FC Barcelona hamwe na equipe ya Bayern Dominique zerwa ko ari equipe zibiri zimaze kuba zihusha ama occasion menshi kuva championnat agatango ugiye kuraba equipe ya FC Barcelona ukaraba abakinyi mentale masiho bari abakinyi siho bari mu mitwe kuko nimba bagiye kuraba izi match ariko baragenda bakina ukaraba ukuntu bagenda batsindwa je nagiye kubirabira kuri match ya Girona warabona neza ugiye kuraba nk'aba bakinyi ba Lewandowski kandi abasore yari yabasizemo kuri match ya Girona bagire kunde urabona neza ko yuko mu mutwe atariho bari kandi nimba umukinyi ukeneye ko umusaruro mwiza premier murategura vestiaire neza ikigira kabiri ugategura abakinyi mentalema ikigira kabiri gatatu physiquema ikigira kane techniquema novuga ko umusaruro uza kuba ari mwiza cyane mu gihe ibintu ubabiteguye neza tunakonkirwa tunava no kuri FC Barcelona ikintu gihari ni akazi karasigaye kuri Deco ikintu yokora uyu muvandimwe Deco nagende ku isoko agure icyo nita mu numero 6 umu numero 6 officiel de qualité wa numero 6 atakandi kazi umubaza ariko kasanga kuri kwa Busquets ikindi kintu cyakora Xavi Hernandez ntibamukure hajya ahantu bamuzanira umumenyereza nivyo kuko biragoye kurikana Xavi Hernandez umwana wo muri Catalogne umwana yagiye atwara ibyo bikombe yatanze umunezero kwa FC Barcelona bazana umumenyereza nuvuga ngo agira uwa mbere hanyuma Xavi Hernandez umumenyereza wa kabiri ikintu ubwira coco Xavi Hernandez yataza kuba ari umwana w'i Catalogne ubu tuvugana naho akiri muri FC Barcelona ariko kuko ugiye kuraba ico bari Barcelona ico babo bari bashaka gushikako kugeza n'isaha Barcelona icyo bashaka gushikako n'ubu nikirataka ntakiragishikako reka tuvuge ko ino sezo FC Barcelona igire ikwize imyaka hafi yababa no musi baza kuba bakwize imyaka 9 ata UEFA Champions League batwaye ariko FC Barcelona yakiriya gihe yishwe nande yishwe n'abari abagabo batatu novuga ngo ba Lionel Messi aba Jordi Alba umukocha muri FC Barcelona bakeneye ni wa mukocha aza kubahesha igikombe cha UEFA Champions League kuko ubwezi no saha izi za La Liga Xavi yagiye atwara nabo nyene abandi bakocha baciye barazitwara ariko bwana Ernike nuwo mukocha ushobora kuzana ngo guhiyo Champions League urashobora kumuzana cyangwa ukazana nk'aba batushere aba ba Hans Flick numva ariko baravuga bashobora kuza urashobora kumuzana muri equipe yiwawe uzingaje kugiyo Champions League ikamunanira bivanye n'abakinyi novuga ngo ariko agenda akoresha rero ndavuga ngo FC Barcelona yononekariye hehe nyamba 2015 yareje gutwara ico gikombe imeze neza ibisi MCN ibisi hagati mu kibuga ba Ivan Rakitic bameze neza kiriya gihe yari kuvuga ati reka basi dukubita imyaka 2
bagafata nko muri 2019 cyangwa 2000 hariya yari amaremontada mu myaka ingahe inde iyi FC Barcelona kuva 2017 kuva niyo yatangura 2017. kwitwa remontada na Juventus yaraza Liverpool irayongera Arsenal irayisubira kiriya gihe bari guca babona bati bano basore Jordi Alba shirako n'untuze yari katanga ibitsindi inyuma Gerard Piqué ndavuga bari abavetera bose bari guhiga uburyo basubirizwa hakiri kare navyo biriko birabakora kuno musi urashira kuri nimero 3 Leandro Balde agukinira match zibiri